Imyaka igera kuri 3 irashize General Patrick Nyamvumba wari Minisitiri w'Umutekano imbere mu gihugu ahagaritswe ku mirimo ye. Ni imyaka igera kuri 3 ndetse narenzeho amezi agera nko kuri 2. Kuva icyo gihe rero General Patrick Nyamvumba nta mwanya yongeye guhabwa yaba mu gisirikare cy'u Rwanda RDF cyangwa se mu nzego nkuru z'igihugu cy'u Rwanda. Nakubitsa ko General Patrick Nyamvumba ni umwe mu basirikare bakomeye cyane ndetse unafitije ipeti rya General Full. Akaba rero mu by'ukuri abantu bakomeza kugenda bibaza ese byagenze bite, pereza byavuga ko rigiye gukorwa ryaba ryararangiye ntabwo yigeze rikorwa, ese yaba yaragiye mu kiruko cy'izabukuru. Ni byinshi bikomeza kugenda byibazwa ku banyarwanda muri rusange. Gusa nakubwira ko mu minsi mike ishize yagaragaye mu gushyingura cyangwa se mu gusezera bwa nyuma kuri General Marcel Gatsinzi, nawe rero wari umwe mu basirikare cyane bakomeye mu ngabo z'u Rwanda. Hanyuma reka dusubire inyuma gato tuze kureba inkuru yakozwe n'ikinyamakuru BBC Gahuza Miryango hari ku itariki 27 z'ukwezi kwa 4 2020, bagira bati ibivugwa kwirukanwa rya General Nyamvumba wari umaze amezi agera kuri 6 ku ministre. Itangazo rya Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda ryamenyeshaga ko Perezida Paul Kagame yavanye General Patrick Nyamvumba ku mwanya wa Minisitiri w'Umutekano ku mpamvu z'ibyo agomba kubazwa biri mu iperereza. General Patrick Nyamvumba yari yarahawe uyu mwanya mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2019 avanywe ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo yari amazeho imyaka igera kuri 6. Iyi minisiteri rero yari amaze amezi agera kuri 3 ayoboye, yari yaravanweho muri 2016 yongera kandi gusubizwaho umwaka wa 2019 ihabwa bwana Patrick Nyamvumba. Kuva muri 2013 kugeza mu kwezi kwa 11 na 2019 General Nyamvumba yari umugaba w'ingabo z'u Rwanda. Bwana Nyamvumba imyaka 55 ariko icyo gihe avanwa kuri uyu mwanya yari afite imyaka igera kuri 52. Umwanya yahozeho w'umugaba mukuru w'ingabo yahise yasimburwaho na General Jean Bosco Kazura, nawe amaze kuvanwaho akaba yarasimbuwe na Lieutenant General Mubaraka Muganga. Umwanya w'umugaba w'ingabo General Patrick Nyamvumba yaramazeho imyaka igera kuri 6 yawugiye muri 2013 asimbuye Lieutenant General Charles Kayonga. General Charles Kayonga yari kuri uwo mwanya kuva muri 2010 asimbuye General James Kabarebe, ubu akaba ari umujyanama Perezida Paul Kagame by'umutekano, nawe wawugiyeho mu kwezi kwa 12 asimbuye General Kayumba Nyamwasa waje gutoroka ubutabera bw'u Rwanda aza guhungira muri South Africa. Itangazo rya Minisitiri w'Intebe ryigeze risobanura ibyo bwana Nyamvumba yagombaga gukorwaho iperereza. Byabaye ibitunguranye ubwo bwana Nyamvumba yavanwaga ku mwanya w'umugaba w'ingabo. Bibayeho gutungurana ati kurushijeho kuvanwa ku mwanya yari yashyizweho nyuma igihe gito amezi agera kuri 6 gusa. General Nyamvumba icyo gihe avanwa kuri uwo mwanya yari umutegetsi wa 5 wavuye muri guverinoma, kuko mbere yaho gato uwitwa Dr Diane Gashumba wari Minisitiri w'Ubuzima yari yavuye kuri uwo mwanya. Evode Uwizeyimana wari umunyamabanga wa leta ushinzwe amategeko n'itegeko nshinga nawe yari yavuye kuri uwo mwanya. Isaac Munyakazi wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi nawe yari yavuye kuri uwo mwanya. Olivier Nduhungirehe wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga nawe yari yavuye kuri uwo mwanya. Kuri aba birukanywe mbere ye ibyo bashinjwaga byagiye bivugwa yaba na Perezida Paul Kagame cyangwa se mu matangazo abavana mu myanya yabo byaravuzwe. Ibiri gukorwaho iperereza rero kuri General Patrick Nyamvumba byatumye yirukanwa byo ntago byigeze bitangazwa. Gusa abantu benshi cyane bavugaga ibitandukanye bakeka ko byaba byaratumye yirukanwa. Ku mbuga nkoranyambaga bamwe bakeka ko irukanwa rye ngo ryaba rifitanye isano n'iperereza gisirikare cyari giherutse kuvuga ko kiri gukora kubashatse gucikisha Tom Byabagamba aho yari afungiwe. Ibinyamakuru bimwe mu Rwanda kandi byavugaga ko kwirukanwa kwe ngo byafitanye isano n'ibyo Perezida Paul Kagame aheruka kumubaza niba azi ikibazo kigendanye n'ibitaro. Hari mu kwezi kwa 2 mu mwiherero w'abategetsi bakuru b'u Rwanda, bwana Kagame yavuze byinshi cyane kuri icyo kibazo. Gusa yavuze ko mu bagomba kukimusubiza harimo na bwana General Patrick Nyamvumba, icyo gihe Minisitiri w'Umutekano imbere mu gihugu. Icyo gihe kandi ntago byigeze bimenyekana niba General Patrick Nyamvumba yarakorwaga iperereza yidegembya cyangwa se afunzwe. Gusa nkuko nabivuze mu minsi mike ishize General Patrick Nyamvumba yagiye agaragara mu bikorwa bitandukanye harimo n'icyo gusezera bwa nyuma kuri General Marcel Gatsinzi, akaba ari umwe mu bagaragaye muri iki gikorwa cyo kumusezeraho bwa nyuma cyabereye mu irimbi rya gisirikare rere i Kanombe mu mujyi wa Kigali. Amerika itangaza ko imigumuko y'abacangero b'abarwanyi bo mu murwi wa Wagner bahatswe gutera umurwa mukuru w'Urusiya Moscow kuwa 6 w'indwi iheze yerekana ibibazo bikomeye byugarije uburongozi bw'Uburusiya, igisirikare cabwo na politike yabwo mu kiringo c'imyaka irenga 20. Vladimir Putin amaze ari president w'Uburusiya. Mu kiganiro 18 ca televiziyo y'abanyamerika ABC, umushikira
umushikiranganje ajije imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yavuze ko ukugumuka kw'abarwanyi ba Wagner bisize muri kabaza kicatumye Urusiya butanguza intambara muri Ukraine. Kuri televiziyo ABC mu majambo yiwe Blinken yagize ati intambara muri Ukraine yabaye umukenyuro utekurukanye Putin mu bisata byinshi nkoramutima birimwe ivy'ubutunzi ivya gisirikare imigenderanire n'ibindi bihugu n'ibindi bitandukanye. Hagiye gukurikira iki biragoye kuvuga ariko sinibaza ko bihereye aha niko Blinken yabisiguriye ABC. Abarwanyi b'abacangero mu murwi Wagner bavuye mu karere ka Lipsk kari mu kilometero amajana 4 by'umurwa mukuru w'Urusiya bari binjiyemo kwa gatandatu bavuga ko bashaka gutera umurwa mukuru w'Urusiya Moscow inyuma y'uko president w'Urusiya Vladimir Putin yemeye ko ugutwara uwo murwi wa Wagner n'abarwanyi bagize uwo murwi batazokurikiranwa ku vyaha byo guhemuka yari yabagirije. Prigozhin atwara Wagner ntibiramenyekana ko arashika muri Belarusiya yemeye kumuha ubuhungiro biciye mu biganiro vyabaye hagati yiwe n'abategetsi b'ico gihugu. Prigozhin atwara Wagner yahoze ari inshuti magara ya Putin. Abarwanyi b'abacangero bo mu murwi wa Wagner atwara barafatanije n'ingabo z'Uburusiya mu ntambara zirimo muri Ukraine. Haize imisi ariko hari cuka kibi hagati yabo n'ubutegetsi bw'Uburusiya. Umugwi wa Wagner umaze imisi unebagura uko igisirikare c'Uburusiya citwara ku rubuga mu rugamba barimwo muri Ukraine. Uburusiya bwavuze ko abarwanyi ba Wagner batari mu bagumutse bashobora kwemererwa gusinya amasezerano abemerera kubandanya barwanira ku ruhande rw'Uburusiya mu ntambara burimwo muri Ukraine. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken akayavuze ko ukugumuka kw'abarwanyi ba Wagner bushobora gufasha Ukraine mu rugamba ihanganyemwo n'Uburusiya. Muri Republika Demokarasi ya Kongo umurwi utegura amatora ku rwego rw'igihugu ruriko uvuga rumwe na Eklezia Katolika hamwe n'abatavuga rumwe na leta ku matora rusangi ategekanijwe igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka. Martin Fayulu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo mu nama yaraye agiriye Kinshasa yavuze ko atazoja mu matora avuga ko azoba yuzuye utunenge. Fayulu yagize ati sinanse kuja mu matora ariko sinshaka kwitabira amatora arimwo amanyanga. Inama Fayulu yavugiyemwo aya majambo byari bitegekanijwe ko yitabirwa n'abandi bakuru b'imigambwe itatu ikomeye mu itavuga rumwe na leta ya Kongo barimo Moise Katumbi, Matata Ponyo na Delice Sanga. Naho hari abanywanyi biyo migambwe baje muri iyo nama yabereye Kinshasa bo ntibigeze bahahonyoza ikirenge. Mu ndwi heze inama nkuru ya Episkopi Katolika ba Kongo nayo yari yavuze ko atacize rifise kwitunganywa ry'amatora yo mu mpera z'uno mwaka muri Kongo. Abepiskopi Katolika ba Kongo mu burorero batanze bubatuma kutizera itunganywa ry'ayo matora harimo ukurabuza imyerekano y'abatavuga rumwe na leta, ukubuza umwidegemvyo abatavuga rumwe na leta, ubutungane bukorera mu kwaha kwa leta no guhagarika abatandukanye bidaciye mu mategeko. President wa Kongo Felix Tshisekedi yishura ku mpungenge z'abungere ba Eklezia Katolika muri Kongo mu ijambo yavugiye mu isabukuru y'imyaka 25 Musenyeri w'igisagara ca Mbujimayi amaze mu mabanga y'ubwepiskopi yavuze ko leta na Eklezia Katolika babwirizwa gukorana agira ati hari bamwe muri mwebwe bafashe ingendo iteye ubwoba ishobora kuzoducanishamwo sinzigera nihanganira iyo ngendo. Denis Kadima atwara umurwi utegura amatora ku rwego rw'igihugu muri Kongo nawe ahumuriza abafise amakenga abizeza ko amatora yo ku kwa 12 uno mwaka azogenda neza. Yavuze ko mu minsi iri imbere atekanya gukorana inama n'abakuru b'imigambwe cyane cyane itavuga rumwe n'ubutegetsi. Yabasavye kwizera uwo murwi bakazowurimburira mu vy'uzokora hakutega iminsi. Igitero c'indege caraye kigabwe mu isoko idandarizwamo imboga mu manuko bushira uburengero bwa Syria cahitanye abantu 10. Abaharanira agateka kazina muntu muri Syria bavuze ko abarenga 30 bakomerekeye muri ico gitero. Biteze ko ibitigiri vy'abakiguyemwo vyongera kuko mu bakomeretse hoba harimwo abasandavye bakimara gushikanwa kwa muganga. Ishamwe Observatoire Syrien des droits de l'homme rifise icicaro mu Bwongereza rikaba rikurikiranirana hafi vya Syria n'abaharanira agateka kazina
muntu batandukanye bavuze ko igitero cejo kwa Mungu cagabwe n'Uburusiya bufatwa nka somambike wa President Bashar Assad. Isoko y'imboga yatewe isumirwamwo n'abantu benshi iri mu gisagara ca Jisr al-Shugur kiri mu minwe y'abatavuganwe na President wa Syria. Ico gisagara gihana imbibe na Turukiya. Yaba Uburusiya yaba Syria nta ruhande na rumwe ruragira ico ruvuga kuri iki igitero. Urakoze Diane ni nahazwe mu komeje kumva radio y'ijwi y'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi iri ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni wa radio yacu. Umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi wari watandukanye n'ababyeyi be mu gihe cya jenoside mu 1994 yaje hano ku ijwi ry'Amerika abashakisha turi mu mwaka wa 2018. Izina Amahoro Claudine naryitewe mu kigo cy'imfubyi nararewemo Gahini muri jenoside, usibye kwibuka mu tuntu dukeya tampereza kugera ku nkomoko yanjye. Igihe cyo kwibuka najyaga ngira ikintu cyo kugira inzozi mbi cyane zisa nkaho hari ibintu nanyuzemo ariko ntazi ubwanjye, bigaragara ko nabinyuzemo. Wajyaga no mu biganiro wenda ngo witabire nk'abandi ugasanga ntimuhuje. Uribuka ndetse ntuzi ko yapfuye, ntuzi ko ariho, n'ibyo bintu byakaduhuje n'abandi ntabwo tubyisangamo. Nagiye Gahini aho njya mvuga ko narokokeye, nshakisha imiryango yanjye ndanirangisha, havamo umuntu umwe nawe wavuze ati hari umugabo musa, ariko nagumye kujya muhamagara kuzambwira yuko uwo mugabo yabonye n'umwana w'umukobwa. Nyuma y'imyaka 4 anyuze ku ijwi ry'Amerika abonye umuryango we w'amahoro avuga